Hello everybody, nibaze ko mumeze neza mwese mukomeye mwiriwe neza aho muri hose mumeze neza. So niya challenge yanyu nyene muzi ibakunda yama ibazanira ibintu vyiza, nta yindi ni E+ twaje tubazaniye bya bindi nyene muwa mukunda, umusitari wanyu, umuntu wanyu agezweho akora neza, nta wundi turaje tumubereka mu mwanya muto, ntihagira aho muja gumana natwe mpaka duheze. Niwibagire kugira subscribe kuri channel yacu E+, nubagire kugira share n'abandi bashikirwe. Commentaire yanyu turayikeneye, niko gaciro kiwacu. Tuze mu mwanya mutoyi tubaha umusitari wanyu mwadusavye. Hello, nkuko twari twabibwiye twaje tubazanira wa muntu wanyu muba mukunda kandi mwemera cyane. Ninde? Reka we nyene abibwire. Mbe umuntu turiko turaganira ninde? Ya nitwa ACOUSTICO PREFERABOY, nkaba ndi umwe mu baririmbyi b'igihugu cy'u Burundi. Yaga ACOUSTICO boy n'amazina twumva atamenyerewe ngaha, ni izina rigoye no gusubiramwo, mugabo nk'abantu nyene tuba twamenyereye ibintu byene byo kubaza iryo zina wagise kubera iki? ya juste nise ACOUSTICO kubera nsanzwe nkunda instrument ya gitari yitwa acoustique. En plus nkabikundira nico gisigura kubera insiguro yacu ndagikunda cyane. ACOUSTICO arazi kuvuza gitari? Ya ndabizi, ndagerageza uko nshoboye, but nivyo ntazi ndiko ndavyiga cyane. ACOUSTICO ku mazina yiwe dusanzwe atari ay'ubustari, ACOUSTICO yitwa gute ku mazina yahawe n'abavyeyi? Ya nitwa Ntezeyose Olivier canke nkitwa El Bashir Najimullah kubera nsanzwe ndi mu Islam. Ya mwumvise amazina yiwe yitwa n'amazina menshi, abastari bo muri iki gihe ni hatari, amazina yabo aranagoye gose. ACOUSTICO ninde? Akora iki? Amaziki muri no Buja Flavor, akora iki mu bikorwa vyiwe vya misi yose? Okay, ACOUSTICO narahejeje amashure jiskame nta kazi ndaronka ko muri leta, but ndakora utuntu twiwanje nyene. Amfite ACOUSTICO PREFERABOY numwe mu baririmbyi b'igihugu cy'u Burundi. Ya juste ndiko ngerageza gukora kugira ngere aho nogeza Buja Flavor. Twumvise ACOUSTICO numwe mu baririmbyi yatanguye kuririmba ryari, yahereye ku ndirimbo yahe? Okay, natanguye kuririmba en 2016 mu 2016 nahereye ku ndirimbo yitwa Ndaguprefera turi kumwe na Double J Bad Boy Killer. Iyo ndirimbo ndabona ko menga nayo twamenye gose, yoba yaragiye ku radio, yoba yaragiye kuri account zawe za YouTube, iyo ndirimbo menga nayo tutse. Ya okay, ntayo muzi, but iriko kuri indundi.com kugera ubu ndashira kuri YouTube kubera ibibazo nyene biriho, ariko mu misi mike cyane igiye kuboneka na lyrics yayo na video yayo bishoboze. ACOUSTICO turazi hari indirimbo aheruka gusohora, yasoranye ni featuring n'undi muntu tutazi, uwo muntu ninde? Iyo ndirimbo yitwa gute? Ya iyo ndirimbo yitwa Rumpe, umuntu twayikoranye yitwa Calvados. Yaga kumengo uwo muntu nawe tuzi muri Buja Flavor gose, wo wamugomwe iki kugira mukorana n'akazi? Ya niwe yandondeye, bon yaraje arambwira ko asanzwe akunda ibikorwa vyanje, acambwira yuko yifuza yuko dukorana umuziki kandi yifuza ko dukora umuziki nanditse, hamaje turavugana ibisabwa byose kandi harandiha, hama turashobora gukora urya muziki. Ni kujya nyene mwabonye vyagenze, umuziki umeze neza cyane. Umuziki witirirwa wewe cyangwa umuziki witirirwa uwo mwawukoranye? Ya umuziki witirirwa jewe bien sûr kubera ari je nawanditse, hama nawe akawugira kikibanza kubera ari we yawurihiye bien sûr. Ya urumva na byonse, urumva nivyo bumvikanye hagati yabo. Umuziki mwarawukoze, mwarawusohoye, umaze ikiringo hafi ukwezi usohotse, haraho yoba yarakugejeje aho wifuza ko yakugeza iyo ndirimbo niho yakugejeje? Ya okay, yarangejeje ahantu hakomeye cyane, gusa nyene ahatashoboye gushika ndize izindi zizohanshikana. Ndashimira cyane Trace Muziki iyo muri Kenya, yarashoboye kuwuvuza inshuro nyinshi, irawucisha ko cyane, abantu barawumenya, vyaranteye inguvu cyane. Yes, Trace Muziki turazi ni challenge icako abastari bakomakomeye kandi bakora neza. Wewe nigiki cyatumye uca ku Trace Muziki? Ya kugeza ubu naco noshobora kuvuga kuko nanje ubwanje si nta buhinga bwatari novuga ngo narakoresheje, but maybe kubera nakoze igikorwa ciza barabibonye, hama nabo barabona ko boyivuze. Mugabo irya challenge turazi ko indirimbo irinzi cako uba wayirihiye kandi watanze promotion yawe kwiye. Wewe naco warakoze kuri Trace Muziki
kugira bagucishe? No, je nta kintu na kimwe nakoze sauf que nabonye bandondera kuri Twitter. Ubwa mbere sinamenya ko aribo, nabanje kumera nk'ubatera na showbiz, bati mu nyuma baranyisiguye ndamenya ko aribo, hamaca turavugana ca barama isango nze kuraba Trace Muziki 20h. uwo munsi cyambona ndibonye byari ibintu by'amateka cyane, ibintu by'amafisa. Yes, murumva byari ibintu byiza kuri we kubona yaraciye kuri Trace Muziki. Tuzi ko ari abastari benshi bo mu Burundi iyo cyane batara. So indirimbo yarasohotse, gerageje kuyipostinga, mugabo tubona kakazi kawe tutariko turakabona kose nkuko twavyifuza. Ni giki cyateye indirimbo yawe canke aho ishaka kwigera indirimbo yawe ubona ari higeze? Aho nshaka kwigera ntabwo iri kirahagera kabisa, kwera industry yacu y'umuziki mu Burundi uragoye cyane, iragoye. Usanga utipushinga, utatanga akazi kawe kugira abantu bagapromotinge, ngira nico kibitera. Ndakora uko nshoboye, but aha muri industry y'umuziki harimo ingorane nyinshi, hari ibintu byinshi ndabwiye natangara cyane. Yes, murumva muri industry hari ibintu byinshi bitandukanye, nico gituma akazi kiwe gashobora kuba kadashikashaka. Hari kibazo mwoba mufitaniye n'umuntu ari we wese w'umujournaliste muri igihugu cy'u Burundi? Mfite je ndatangara cyane. Muri industry y'umuziki w'u Burundi hari ikintu kintangaza. Twebwe abastar, no kuvuga industry y'umuziki w'u Burundi turimo, twebwe abastar, abajournaliste, aba DJs, abantu bose deja. So why kweriki umuntu yabonye ari karatera imbere acatangura kuduza mahangova, aduza amashowbiz, uramurondera nana kwishure man. Urashobora kuba ufise ikintu wakoze deja gikomeye cyane, but kubera ntari karakwishura ntashaka deba yawe nawe ukaca usanga biranse ko muvugana. Hari abajournaliste ngaha mu Burundi bagifite iyo problem. Yes, mwabyumvise, hari benshi batabarondera abana baba bagikora umuziki wawe kugira biteze imbere. Gerageza rero mu barondere, mu bapushinge, kuko niko gwaruka gwejo, niyo music ejo nibo twiteze. Acoustico, mu kurangiza ikiganiro cyacu, nizaye projet ufise ugiye kurekura ubu vuba no mu bihe biri imbere, tukwitege gute? Okay, nubwo ata management ndaronka kugera ubu, abafanzi banje ndabakunda cyane kandi abemereye ibintu byatari sana, nabwo nzobanyoteza. Nzofuma nze ndakora akantu kamwe basi mu myaka, ariko kaza ari akantu gakaze sana. Ndabafitiye ibintu byinshi cyane ndiko ndabategurira. Et surtout ndafise ibintu byinshi cyane vyanditse, genre ya musique bikaze cyane. Ndabijeje cyane ko imbere ari heza cyane. Yes, turumvise ko vuba agiye kubaha ikindi kintu gishasha, mugabo twari tumenyereye imbere yuko asohora indirimbo ya mbere haraciye igihe adasohora, no ku ndirimbo ya kabiri haraciyemo igihe kirekire. Twitege ko hazocamo ikindi gihe kirekire nk'icyahaciye kuri iyi ndirimbo ugiye kubaha mu vuba? No, nta gihe kinini kizohaca. Reka ndabizeze ko ikintu kiri kwa Amiri kiriko kirategurwa cyane, kiri kwa Amiri MA Production. Nihagera abafanzi banje nibahagera ko bambwira ati DJ hageze ko dusohora, immediately nzoca ndagishira hanze. Yes, murumvise kwa Amiri hari igikorwa kiriyo. Mu kurangiza tubaye tukubazi, mu Burundi hari amarebo menshi atandukanye yifuza abastari bato bakiri nka mwebwe bafise talent zo gukora. Turazi amarebo atandukanye menshi, mugabo reka dufatire kuri statu zizwi cyane. Turazi Empire ya Sadbi, turazi Band Boy ya Stan, tuvuze Stan chamumva Big Fizo. Yes, turazi The Fighter ya Happy Famba, trust Nobody ya none. Twitege muri zo zose imwe yo guhamagara ikaguhamagaza, muri zo rebo zose hogira imwe iguhamagaza. Ni yahe rebo wo kwihutira kujamwo vuba muri zo zose umva yo kunezera, umva ukorana nayo igapushinga akazi kawe kurusha wori? Okay, merci beaucoup. Muri zo lebo zose iyo ariyo yose yoza tukumvikana, nkumva yofasha ivyiyumviro vyanje kugera kure, iyo ariyo yose twokorana. Yes, mu bintu byose mu buzima tuba turimwo, mu bustare, mu bintu byose umuntu abafise umuntu arabirako kugira agira hageze. Hari umustari wo mu Burundi yoba guprefera ukavuga ati umustari ndamurabiye ko ingene akora n'ivyo akora, ndamurabiye ko nanje nogeraho ngeze? Mu Burundi hari umustari nemera cyane.
twumumenya izina nyimba atari banga. Okay, kumumenya ntibigoye, ndamwemera cyane Double J Bad Boy Killer, ya ndamwemera cyane gusumbya abandi ba star benshi cyane bo mu Burundi. Yes, murumvise aremera Double J Bad Boy Killer. Vuba ni mwumva igikorwa ntibize bibatangare ngo cyavuye hehe. Yes, nko usezera abafanzi bawe, usezera na Buja Flavor, usezera n'abantu bose bariko baragukurikirana. Twashaka dusezere nk'umustar, ntudusezere nk'abantu b'abanyagihugu, no, dusezere nk'umustar nk'akazi kawe ugerageze kutwereka nk'umustar. Hey, naho no kubitwa n'umutwe bakamena n'isura bagafuta n'amaso bakazura, asinzo kuva inyuma bazofuma banyica, nico mbereyeho, nico mbereyeho, nico mbereyeho, nico mbereyeho. Oh la la baby, oh la 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 la, yaga. Yes, mwabyumvise adusezeye nk'umustari abizi neza ryajwi n'ijyane n'inyene rimwe mu muzi si copy siryo muri studio, no, nijwi giwe original. Acoustic nyimba atari indi jambo rya nyuma tugusezere, nyimba hari indi jambo ufise uvuga ritoya ubwire n'abafanzi bawe ahama turangiza ikiganiro. Okay, first of all ndashimiye E+ TV yaje kuntumira muri kino kiganiro kugira nshobore gushikiriza ivyimviro vyanje abantu bose. Plus dosa ijambo nohereza ko reka mfata umwanya wo guhanura aba journaliste bo muri industry y'umuziki w'u Burundi. So why bagira amashowbiz abadakenewe, nibabihagarike baze baratwumviriza. Twese dufise amashowbiz, uraza umuntu wese aragira amashowbiz mu kazi kiwe, but iyo ubonye umuntu muri ko mufise akazi muhuriramo ka music afite icyo ariko arakuronderako, ya juste mwumvirize, umuha umwanya umwumvirize, umuha umwanya wumvikane nawe hama kugira mwese mugira aho mushika. Okay, ikindi ndashimiye abafanzi banje baguma banyitaho cyane, abampostinga cyane, abasharinga cyane ibintu vyiwanje. Plus dosa ndashimiye abantu bariko baragira ama challenge y'indirimbo yanje Rumpe, ndabasaba ko bubandanya bapartage kugira ibintu bigume biba neza cyane. Ndabashimiye cyane, big up sana, mwakoze cyane, byari ibintu vyiza cyane by'amafi by'amavuta sana, big up sana. Yes, mwumvise ngo byari ibintu by'amafi by'amavuta. Siali E+ tubasezere dusubire mu kiganiro kindi gikurikira. Kuri kamera twari kumwe na director Kali Amora, kuri microphone yari Clovisinari. Dusubire mu kiganiro gikurikira, ntiwibagire kugira share, usige commentaire hariya munsi, iraza kudufasha ivyumviro byanyu nivyo duha agaciro. Yes.